Amajwi yavuye mu matora y'abadepite yo mu mpera z'icyumweru muri Algeria harerekana ko ishyaka National Liberation Front riruta ayandi mu gihugu ryatsinze, ariko imyanya yaryo mu nteko yagabanutse. Intumwa ihoraho y'Ubwongereza muri ONU Barbara Woodward yarayaburiye ko intara ya Tigray yiberamo imirwano muri Ethiopia yugarijwe n'inzara kandi ko abantu ibihumbi magana bashobora gupfa. Abenshi mu bahinzi bo muri iyo ntara ya Tigray barimo gutera imyaka ku gihe, byari bivuzwe na Minisitiri w'Ubuhinzi. Ubusesenguzi bw'ubunyuranye n'ubwa ONU mu birebana n'inzara muri ako karere kibasiwe n'ubushyamirane. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarayatangaje inzitizi zirushijeho gukaraza COVID-19 bitewe n'ubwandu bwiyongereye. Abinjijwe ibitaro biyongereye ku gipimo cya 59% muri ibi byumweru bishize. Naho Cameroon izakira imikino y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu nk'uko byari biteganijwe, bavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa Federasiyo y'umupira w'amaguru y'Afurika. Irushanwa rizatangira ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere rigera ku ya 6 y'ukwa kabiri.